Abo banyagihugu bafite amatongo yegereye ihinguriro Buseko ryo mu ntara ya Cibitoke bamaze imyaka igera kuri 10 bashikirijwe ayo matongo, nk'uko bamwe muri bo bavyiganiye RPA. Mu kuronka ayo matongo vyabatwaye uburyo bwinshi kandi bayaguze ku mugaragaro, ari naco gituma bavuga ko badatahura ingene muri kino gihe ubuzima buguma buzimba, boguma bacumukura mu kuriha amazu bakose kandi bari baragiriwe ubuntu bakaronkaho biyubakira uburaro. Ari naco catumye bamwe muri bo bafata ingingo yo gutangura kuhubaka, mbere bamwe bakaba bari bamaze igihe bimukiye muri ayo mazu. Ivyo ariko bakaba bahavuye babizira kuri uyu wa kane, kuko igipolisi cazindutse kibashwaramwo, nk'uko umwe mu banyagihugu baho yaganiriye na RPA abimenyesha. Ababanye bihigurira Buseko bafise ingorane. Aha ku ruhande rwa Buseko uripavye haja ku Rusizi hariho amaparasera yasabutiwe n'ishirahamwe SIPE amaze imyaka 10 bene zo bazirihiye, mugabo barabima autorisation de bâtir. Bamwe rero kubera ubuzima bwo gupanga no kuba muri buno buzima bwa kino gihe tutashaka kuramara gupanga nayo gusumira umuryango no kwigisha abana, baragira amahirwe bagenda barekanya amaparasera rwawe ni bacatanya kuzubakamwe. Uyu munsi igipolisi cavyotse ijoro kiza gufata abantu bose abari kubazubakamwo n'abazibamwo ahamaze nk'umwaka urenga, bose igipolisi caciye kiza kubafata kubitero bya buramatari. Mu gihe abanyagihugu basanzwe bariko bishuzwa amadeni n'inyungu basavye mu mabanki yaraheze imyaka 10, basaba leta kubereka ibindi bibanza bo kubakamwo, kuko ku bwabo babona ko bariko bararenganywa. Kashaka rero dusabe izo parasera nizabenezo canke niza leta, niba leta yarazishimye nisubiza amafaranga y'abenezo. None bakwiye gutanga amafaranga muri imyaka 10 ariyo, n'ubundi hageze kubaka ntibamuherezo kubaka benshi amafaranga benshi bagiye basoma mabanki kugira ngo bazirihe no kuzubaka. None umunsi leta ikwirabirukako kandi bazitanga amafaranga, banki nayo ratwiguma isaba inyungu buri kwezi. Tubona rero ivyo ubutegetsi buriko burakora canke shirahamwe SIPE nyene gutanga amakonti yazo agashaka amafaranga, ico riko rafasha abanyagihugu. Aha mwomenya ko kuri uyu wa gatatu bamwe mu banyagihugu bari bafashwe n'igipolisi bajanwa gufungwa. Isoko ryaca mu ntara ya Cibitoki rimenyesha ko mu nyuma abo bafashwe bahavuye barekugwa, ariko bakaba n'ubu badatekanye kubw'ikibazo kitaratorerwa umuti. Mu rugenda rwa RPA ntiturashobora kuronka Kareme Bizoza, buramatari w'intara ya Cibitoki, kugira ashobore kugira ico ashikirije kuri ico kibazo.